Jerome ari nibizi mu vyo umukuru w'igihugu yavuze kuri Faustin Ndikumana yaramwise umusuma, aravuga n'ibijanye n'umutekano wiwe ko yabacunzwe n'abantu 10 ngo yigira igihangange. Mbega ayo majambo umukuru w'igihugu yavuze kuri Faustin Ndikumana ntashobora gutera amakenga ku bijanye n'umutekano wiwe, ko ejo nahiye ejo hari gishobora kumushikira ku bijanye n'umutekano wiwe? Ego, uravye amajambo umukuru w'igihugu yavuze kumwagiriza ko ari umusuma, kuvuga ko kwicungera umutekano bikwiye, icambere coco nibaza ko nivyo nyene ari bimwe vyuko umukuru w'igihugu yarakeneye aho yiremururira ibimugoye. Kuko abasuma umukuru w'igihugu araza habashira, mu gihe aza habashira ntiyoheza ngo atangure kuca avuga ko Faustin Ndikumana ari umusuma, kuko arazi neza ko atawuzoja gutera ibuye umusuma. Ico ni cambere. Ica kabiri arazi amategeko ivyo amurikurira gukora ku musuma wo mu gihugu. Urumva nivyo babangamiwe. Iyo bazi ko babangamiwe naho barazi ingene bifata. Ivyo kandi ntawuheza ngo nimba yaragiye kumera nk'umugira ko itohoza, yarerekanye kameme yuko yaroye kumutohoza ko kumbura yarondeye hamuca. Ivyo turabimenyereye. Ico no kubwira coco umuntu yumvirije ry'amajambo acavuga ati arahejeje kumudandaza. Hamwe umuntu agira ati ngo aramutereye mu isoko, aravuze ati muntu mwebwe mumenyereye gusumira abantu mutabajije, mutasiguje, mudaciye urubanza, mufate ngo yo ndamutanze. Aho mu bisanzwe yaratanze ubuzima bwiwe. Ariko naho yaratanze ubuzima bwiwe, mu Kirundi mu baharanira agateka kazina muntu cane bavuga bati utinya ingwe ntutinyi yakwinjiranye. Iyo umuntu ingwe yamaze kumwinjirana ntabagishobora kuyitinya, aca amenya ingene yifata. Ko umutima usimba ntibibura, twama twahungabanye, ariko ko umuntu aca ajana n'ubwoba ngo yifate ko mburuka umuntu aba mwiteze ko yifata, dushobora kubigenza gutyo. Nivyo ivyo muvuga nivyo, ariko mu baharanira agateka kazina muntu turamenyereye ingene ibintu bigenda, turamenyereye ingene duheza tukifata. Na Faustin nibaza ko nawe nyene yaciye amenya ingene avyifatamo, hanyuma akongera tukibuka yuko naho umukuru w'igihugu abivuga kurya azi nawe nyene ahageza, kuko umwe wese arafise ahageza. Ntawe ushobora kuvuga ngo afise uburenganzira bwo gushika hose. Arashobora kuba afise uburenganzira bwo gushika henshi, mugabo ntashobore kuronka ubushobozi bwo kuhashika. Aho rero nico naheza nkagira ntawo genda ngo avuze induru ati ibintu biracitse, kuko ibihe nk'ivyo turakunda kubicamwo. Ahandi ariko umutanga yaramutanze. Ego mugifite ijambo garanti. Ego mugifite ijambo Erari nibizi kumbure yako kabazo Pacifique Nahazo na Esdras Ndikumana nabo bagira ico bakavuze ko hagarutse imvugo y'abakoroni, yuko amafaranga Faustin Ndikumana akoresha ari y'abakoroni, ivyo akora n'ivyo avuga abikora kubera atumwe n'abakoroni. Ino mvugo ntiyariherutse, twarayumvise cyane mu 2015, ariko iragarutse mu ijambo ry'umukuru w'igihugu. Biyumvira ko ari kubera iki hagarutse ino mvugo yo kuvuga yuko abantu bakora abakoroni? Imvugo nk'iyo, ikintu ca mbere coco barazi neza yuko abaharanira agateka kazina muntu mu bikorwa vyabo bakorana n'abantu bo hanze, kuko abafasha igihugu burya abafasha igihugu ntibafasha igihugu bahumirije. Twebwe dukorera ku mategeko. Ayo mategeko dukorera ko uraraba n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riravuga ivyerekeye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyo bariko baravuga uburenganzira bwa kiremwa muntu baravuga bati umuntu afise uburenganzira ubu n'ubu n'ubu. Mu mategeko y'u Burundi hakabaho ingingo zibivuga, muga hakaba n'ingingo ivuga iti turemeza
amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka kazina muntu, turemeza amasezerano mpuzamakungu agwanya ibiturire, amasezerano mpuzamakungu akora ibi n'ibi n'ibi. Mu gihe rero igihugu cemeza ko gihagaze ku masezerano mpuzamakungu ko baba barayashizeko igikumu, nta buryo boheza ngo bagaruke ngo bavuga abakoroni, kuko ivyo ayo mategeko ayo masezerano baba bayashizeko igikumu bari mu bakoroni, ko babikorera i Geneve canke bakabikorera i New York canke babikorera muri Nduzeye muri hajya yagize abeba muri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika canke ahandi habereye amanama. Ayo manama agatumwa ko n'ibihugu mugabo bashigikiwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu arimwo abakoroni, arimwo abo bazungu. Urumva nuko ari imvugo ishobora gutuma abarundi bashiduka ngo bavuge bati bwa bundi wa wundi ntariko akorera twebwe, ariko akorera abazungu. Ariko mumenye neza yuko abo bazungu turakorana nk'uko bakorana n'igihugu. Iyo bariko barafasha, hariho uruhara rufasha igihugu n'uruhara rufasha intwaro ibereye. Rero mu ntwaro ibereye ntihakorera leta gusa, hariho n'abacungera ibikorwa vya leta, hariho n'abahimiriza leta, biranditse mu mategeko. Iyo ni imvuga, ahubwo ntihagire umuntu azosubira kuyitwaza mu bashobora kutwumviriza. Bamenye neza yuko n'indege bafatiza abakoroni, baronka tike y'abakoroni kugira bashike hariya nayo ari nejo mu gatondo abakoroni bari baje kucungera ingene abarundi bariko barakora. Ivyo rero vyuko dukorana n'abazungu, nibarabe amashirahamwe yajejwe iterambere, ibigo vyinshi n'ayo matara, ayo mazi, ayo mashure bafise, ntihaba hakora amakori y'abanyagihugu gusa, harakora amakori arimwo amafaranga mva makungu aje azanwa nabo bita abakoroni. Jewe numva ivy'abakoroni sinovuga ngo mvuge ko abakoroni mugabo abo bantu mva makungu. Rero abantu mva makungu ntawo bafata ngo nabansi b'u Burundi, kubera turakorana. Ikizira kikaziririzwa nuko umuntu agurisha umutima wiwe cakagurisha igihugu ciwe, nukuvuga kurenga ibwirizwa shingiro, kurenga amategeko y'u Burundi mu migenderanire tugira nayo mashirahamwe mpuzamakungu. Aho rero iyo agarutse kuri iyo mvugo, abashaka kwerekana yuko uwo muntu atari umurundi, uwo muntu atari ko akorera Uburundi, uwo mubona rero amufate nka rumariza. Aho rero ni nkukumera, ni bwa buryo bwo kumugurisha, ni bimwe by'icitwazo n'ayahandi, aho ntibifashe. Ego Ezra Ndikumana kumbure na Pacifique muca mwishurira hamwe nakabazo mugenzanje Alice Hakizimana mbere kenshi niba bakunda no kubikoresha yarabicishije, ariko sinibaza yuko hari uwo bihenda. Yabivuze mu buryo bwo kugomba kwerekana ko uri akora nabi, ariko nk'uko iraheje kubivuga, umuntu azaribuka yuko amahera yubaka amabarabara, amahera yubaka amashuri, n'amahera mbere nuko amahera ariha ivya gratuite, ibi byo kuvuza abantu kubusa. Amahera ariha ivyo bintu byo kuvuza abantu kubusa. Amahera ariha cantine scolaire, zanjye abagaburira abana mu gitondo kw'ishuri, amidi kw'ishuri, mu mashuri mato mato. Samahera ava muri leta, n'amahera hariho n'amahera y'imfashanyo ava muri abo bakoroni ariko aravuga. Abo bakoroni rero mu gufasha igihugu nk'u Burundi, ibihugu byinshi haca haba n'igisata cyo gushigikira, yabivuze ari bonne gouvernance, ukuvuga intwari ibereye. Iyo nayo bakavuga ntishobora gufata muri ibi bihugu byacu udaciye ku mashirahamwe yigenga, societe civile. Bagaca rero batanga amahera yo gufasha societe civile kugira ngo izina kebura leta. Urumva rero nico ikora, kandi nivyo ariko arakora Ndikumana Faustin, gukebura. Rero umukuru w'igihugu abifashe gutyo, murabifata ni muri izo mvugo z'uko abaye agashavu kaba kamutwaye, agacavuga amajambo ndibaza atayapimye neza ku kiro, niko umuntu yobifata. Ego Alice yari yabajije inkurikizi ku nkurikizi mwibaza inkurikizi nivyo nyene yavuze. Umuntu no kuzaribuka systeme itwara Uburundi, ya CNDD-FDD yashizeho ni intwaro y'umukazo eta policier irengeye imbere.
rero muri iyo systeme y'iwacu urazi neza yuko nk'abantu bo muri SNL abafise ubushobozi inguvu zisumba iza mustanderi za guverineri z'umushikiranganje asuvya abantu muri leta abantu bimbonera kure barafise pouvoir hamwe barafise ububasha bashobora gutegeka n'abatwara n'igipolisi n'iki ukuvuga izo nzego zose kandi amaraporo yama yabivuze hari inzego nyinshi zikora zitarinze kubazanya no kuvugana ugashobora gusanga ari urwego rurafasha umuntu cyangwa urundi rurafasha umuntu atawabajije ubundi atawundi yagize iki aho bashobora kugira na excès de zèle muri systeme nk'iyi wacu yo mu Burundi bafugira umuntu gusa bakagira iki umuntu bamaze kukwikeka yuko bagwanya bashobora guca bagufata umukuru w'igihugu yagushitunze urutoki akakuvuga gutyo kuri jewe uri yandaje ntuba umutekano wawe ubugeramiwe ivyo birumvikana ko kubera si igihugu bakoresha ubutungane usanga procureur bakoresha amategeko mu guhana abantu cyangwa mu gukurikirana abantu hakora igikenye urashobora kugira ingorane muri ico gihe ego kumbure utubazo sinda dusubiramwo Pacifique ntazwe mwatwumvise ariko imbere ko mwishura nibutse bariko badukurikira ko mukanya dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro aho tubaha umwanya mu kabaza canke mu kunganira abatumire ariko imbere yuko tuza kubaha ijambo Pacifique namwe akabazo kari Hakizimana baje ku nkurikizi mubona hanyuma niyi mvugo yagarutse yo kubwira abanyagihugu ko uriya muntu akorera abakoroni. Ego hasi ntadukana na bagenzanje uko bavuze niko numva nanje nari kwishura umukuru w'igihugu aramutse akubwira kujya mu gihugu mu Burundi ubuzima bw'uwo muntu wabugeramiwe kumbure ngira iciza conyene umuntu yokuramwo no mu kibi burya ntiyaburamwo iciza conyene nuko Faustin Ndikumana agabishijwe nuko kandi ico mubako cose ubu coca kiboneka iyo caje kiva abandi baragirirwa nabi turinda kurondeza cyane ibi bintu byazananye he byavuye kuki ariko icoshikira Faustin nta wukwirirwa arabaza birebire yo cyamenya ko ari amajambo y'umukuru w'igihugu ndibuka nk'igihe twabura Ernest Manirumva barabona bamwishe mu kwezi kwa kane muri 2009 mu kwezi kwa mbere k'uyo mwaka hariho ibintu by'amatract vyari ibintu by'ibipapuro bidasinye byagiye gutererwa imbere y'ibiro vya Oricom aho wabona ko ariko Oricom ariko barayitera ubwoba ku madosiye yoba yari kwirakora ko atanezera abategetsi rero inyuma y'amezi 3 niho Manirumva yaciye agandagurwa umva nkaho twasigara dukwegera ko tugira tuti byahereye muri za tract none birangirije mu kugandagura icegera c'umukuru wa Oricom dusigara turondera mbega ariko atohoza kubiki mbega yobazizike kwa Faustin Ndikumana twizere ko Imana izomukingira ntibishike hiyo hose mugabo ubu Faustin Ndikumana aragurishijwe ari ku rubugaho wari we wese ashobora kumugirira nabi muri yo ntwaro nkuko bagenzanje hano bahejeje kubivuga kuba abishikaka akongereza umutekano wiwe aya majambo y'umukuru w'igihugu nyene aho gasigura igituma Faustin akwiye gukingirwa Faustin yarakwiye kurondera abanyezamu 10 ahubwo yarakwiye guhabwa abapolisi b'igihugu yarakwiye guhabwa abajejwe umutekano w'igihugu bamukingira kuko urumva ko abangamiwe by'ukuri wumvise umukuru w'igihugu gutya ni ikimenyetso cyiza cyerekana kitabesha ko ubuzima bwa Faustin bubangamiwe akeneye gukingirwa uyo muntu nawe ahari nkuko yabivuze nibaza ko na Faustin ategerezwa kubikorera ko ivyo byavuzwe mugabo tutamusabye kugira ubwoba ngo ace ata ibanga yarafise giyiwe ikikorwa kibandanye ariko n'umutekano wiwe abandanye kuwiyumvirako hanyuma ku kibazo kindi kikijanye no kuvuga ngo amafaranga ega no kuri je yaragikoresheje yavuze ngo ntakira umurundi ngo abanyamahanga nibo bazo kubaho kwiwe ngo nibo bamujejwe sigara umwana w'abanyamahanga hanyuma kwa Faustin naho urumva ciyazana ko akoresha amafaranga ngo y'abakoroni hamwe avuga ngo ntazi ivyo akora imvugo y'ububeshi imvugo y'ububeshi mukuru w'igihugu n'iperereza giwe ntashobora kuyoberwa na gatoyi amafaranga yose Faustin akoresha yava
yose arayazi nta na kimwe adafise agiye muri banki ati ni mumpe amafaranga yose parseme yaronse barabimuha agiye nta na kimwe umukuru w'igihugu n'iperereza agiye bakeneye kumenya ivyerekeye umuntu batamenya mu mvugo yiwe harimo ububeshi bwinshi ntaco atazi ca Faustin uburyo akoresha iyo buva arabizi hanyuma Elari Nibizi yabisiguye neza ayo mafaranga ahabwa amashyirahamwe yigenga mbwire ko nishura abandi maze imisi bakoresha izo mvugo bamwe mbora bakora amaspace yuko dutukumenga hariho coordination hagati y'umukuru w'igihugu n'abantu bamaze imisi mbona badutuka ayo mafaranga ubwa mbere ariho kubera ko amareta yacu aba yaravyemeye ko ayo mafaranga abaho Elari Nibizi yibukije amategeko yanibutse declaration yemejwe n'ibihugu byose biri muri ONU declaration bita yo kuba défenseur des droits de l'homme iyo declaration iremeza neza ko abaharanira agateka kazina muntu barekuriwe kuronka imfashanyo zibafasha ivyo bikorwa bakora Uburundi buri mu bemeje iyo declaration yitariki ntibeshe ngira itariki 9 zo ku 12/19 irashobora kunkosora nihenze itariki ni hagati ya 9 na 10 8 voilà donc baravyemeje ko amashyirahamwe aronka bene izo mfashanyo ikindi ca kabiri nuko ayo mafaranga kandi atangwa ku mashyirahamwe hariho nk'igice kitari gito usanga avuye nko mu bihugu by'umwe bwa Buraya aho naho usanga amasezerano ari hagati y'amareta yacu n'ubumwe bwa Buraya nayo nyene yemeza ico kintu bonyene bari yemereje ico kintu ko amashyirahamwe yigenga ashigikirwa kugira ngo abandanye gukurikirana ivy'agateka kazina muntu nibi bijanye n'intwaro ibereye ivyo ni ibintu leta yonyene iba yariyemereje aho nta gitangaza kirimo ica gatatu nibuka inama twigeze kubamwo bita etat généraux de la société civile twagiriye igitega hariho muri leta ba Edouard Nduwimana n'abandi bariko baratuvuga kuri ico kintu niba ko nabajije abashikiranganje bari bahari ico gihe nti aya mafaranga muvuga ava mu banyaburaya cyangwa mu bakoroni nkuko mubita igice kinini gihabwa leta société civile muri rusange sinzi ko yoba ishikana na 1% canke 1 ku gihumbi c'amafaranga leta iba yahawe none mwodusigurira ingene leta ironka amamiliyaride ibihumbi by'amamiliyaride ikabikoresha by'abakoroni ayo mafaranga ntacaba ari mabi mugabo wundi murundi akunda igihugu aronde neza y'igihugu ayaronse yoya akacahinduka amafaranga y'abakoroni mwodusigurira gute ingene muronka incuri igihumbi canke zirenga yo tuba twaronse mugabo mukaca muza kwidoga ko uwo muri société civile yabaye umukozi w'abakoroni iyo leta nayo yaronse yo yitabaye y'abakoroni bagenzanje ngaha babisiguye bihagije ibisata bitandukanye usanga amafaranga yose akora muri ivyo bisata ari amafaranga aba yavuye hanze hari n'abandi maze imisi numva abesha abanyagihugu kugira baduteranye wemama ngo n'amafaranga ngo azosubizwa ngo n'amadeni ariko aja ku banyagihugu ikinyoma cambaye ubusa amafaranga yose kugira amafaranga igihugu kibe kizoyishura abe ideni ry'igihugu n'amafaranga navuze kare umukono w'umukuru w'igihugu niwo wangaje igihugu kugira ngo habeho ideni ryanditswe ku Burundi n'amafaranga yagiye agasinyigwa n'abategetsi b'u Burundi nimba ari umukuru w'igihugu nimba ari umushikiranganje w'imigenderanire nimba ari umushikiranganje wa finance nimba ari waserukira muri ico gihugu hateza kuba waserukiye leta asinya amafaranga kugira yitwe ideni ry'igihugu nayo ubundi amafaranga usanga akoreshwa n'amashyirahamwe yigenga kenshi banayahabwa n'ayandi mashyirahamwe yigenga yo muri ivyo bindi bihugu ntahahuriye na gato n'amadeni y'igihugu ntihagire abantu basubira guhendwa babeshwa rimwe maze iminsi numva bariko barakoresha kugira duteranye n'abanyagihugu ivyo bintu ni kinyoma cyambaye ubusa sivyo ni nk'abandi bazana ibyo kuvuga ngo n'amafaranga yibwa hari umuhinga numvise yanavyishuye neza ati amafaranga y'umuzungu murayabarirwa amafaranga y'umuzungu yivyo yiba rimwe kuko muba mwarasinye ibyo uzoyakoresha utabikoze ubukurikira nta mafaranga usubira kuronka no kuvuga ugiye kwiba hariho benshi tuzi babikoze gutyo baguhaye amafaranga yabo ntakore ibyo agenewe
nta mafaranga usubira kuronka. Rero ivyo dukora biri mu neza y'umunyagihugu, biri mu neza y'umunyagihugu, umwe dutabariza ko anyurujwe, hamwe dutabariza uri ubupfungiwe ubusa mu mpimba, wa wundi banka kurekura yarahejeje umunyororo, kwerekana impinduka zikenewe mu nzego n'ibindi. Ivyo byose ni neza y'umunyagihugu, ni nayo mpamvu n'amareta yavyemeye mu kuja gusinya ko bene ayo mashyirahamwe ashigikirwa. Murakoze. Murakoze namwe Pacifique nazwe twibutsa bariko badukurikira yuko nkuko tuza twabimenyesheje ari wa mwanya w'igice cya kabiri cy'ikiganiro aho duha ijambo abariko baradukurikira kugira ngo babaze canke bunganire abatumire. Alice Hakizimana mwibutsa bariko baradukurikira abatumire dufise n'amategeko agenga kino gice cya kabiri cya kino kiganiro. Ego me tiribe nko twama tubigenza muri bino biganiro vyacu, hariho ingingo tugenderako kugira ngo ibintu byo guhana amajambo bigende neza. Ubwa mbere n'ukubahiriza umwanya, no kuvuga iminota iri hagati y'itatu n'itanu, uza gufata ijambo wese aze kugerageza yubahiriza uwo mwanya. Hanyuma ubaza ikibazo yibande kuri ano majambo mukuru w'igihugu amaze imisi ashikiriza ku bari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, muze ko twihanganira ibibazo bitazoba bijanye n'iki kibazo tuvuga ko uno munsi ntibiza kwishurwa. Hanyuma uwifuza gufata ijambo ikibazo ciwe acerekeze ku mutumire akibajije kugira ngo vyorohe ko abatumire bashobora kwishura. Hanyuma uwifuza guterera agire ko ntatarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo kubaza ibibazo canke kugira intererano. Ubwa nyuma ari nabwo dushimikira ko naho ivyiyumviro byaba byashikirijwe utoba uvyemera, mu kugira ico ushikirije dukoreshe imvugo yisoneye atagutukana no guterana amajambo. Ngira ngo jibe twokwakira umugwi wa mbere, tuza turakira umugwi w'abantu batatu kugira ngo vyorohere abatumire kwishura. Mu batanguye kuduga ngira ngo twogira Bakonibe, Bonfils na Mabano nibo mugwi wa mbere, abandi bace bihangana turabakira mu mugwi wa kabiri. Bakonibe ni waba uri kuratwumva kugura akamikro kawe ukashikiriza iciyumviro cawe canke ukabaza ikibazo cawe. Ego ariko imbere yuko Bakonibe atangura kubaza canke kunganira, nibutse abadukurikira yuko mwogerageza mukumviriza ikibazo cyabajijwe n'umuntu ntimugisubiremwo canke ivy'uwundi yavuze ntimubisubiremwo kugira ngo nimba hari abafise ibindi vyiyumviro vyunganira bitavuzwe baronke akanya. Ego akanya naka Bakonibe, nimwe mwahawe ijambo na Alice. Mwiriwe. Sinzi ko ariko aranyumva Bakonibe, nimba mutwumva mwiriwe, ariko nimba atari hafi Alice twoba turakira uwukurikira, ariko ngira ni kibazo cha connection kumbure afise, ndabona umenga ari ku murongo, ngira twoba turakira uwundi mu kurindira yuko tushobora kumutora. Uwukurikira ninde Alice? Halo? Ego turabumva, mwiriwe. Urakoze jambo, je nashaka gushimira abatumire banyu kandi ashimira ariko baradukurikira kuri kino kiganiro gifise n'intumbero nziza cyane. Nkabana jewe nta n'ikibazo mvuga, ni juste akantu gato nagomba kongera ko biriko biravugwa. Ba Pacifique nabo bakorana, nibaza ko atari ubunyene bishitse bakaba batanguye kugirwa ko amaterabwoba canke batukwa. Gusa igishasha tumvise muri no minsi nuko bitahora bikugwa kera umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu twaratumva kwirigara canke mwibarabara, umuntu atari yibaza ko bishobora kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Umuntu aca yibaza ni igiki gituma agera kuri iyo ntambwe. Hanyuma ikigira gabiri nashaka kuvuga nuko vyerekana neza ko ivyo mukora canke ivyo muvuga avyumva. Ntuze niba bivuze neza Faustin ati aba bahinga bakomakomeye baba hanze bama batumwa ko bagatanga amarekomandation. Umuntu yokibaza ko ayo marekomandation batayumva cyangwa batayabona. Oya, abanamba ayo marekomandation barayumva kandi barayabona. Ikibazo umuntu aguma yibaza gushika umunsi ni igiki kibabuza yuko bashira mu ngiro niburi na 10% y'ivyo babwirwa. Nimba ari bya bintu umuntu avuga ati bipfuza gutunga, bipfuza ubutegetsi,
birashoboka ko bashobora gushira mu ngiro na bikeya mu byo bahanurwa ubwo butegetsi ubwo buntuze izo nguvu le pouvoir n'ubwo butunzi bashaka kwiba bakabandanya babikora ubwo umunyagihugu akaronka le minimum y'uguhema dollar pour le moment je nibaza yuko hakwiye kubaho abo bahinga babimenyereye peut-être bakatwigira igituma gushika uwo munsi abo bantu bari kwakora uko womengana abantu bari barakora ibintu uca ngenda donc reka ngende mpejeje vyose hanyuma ngende ubye bafise programme bahawe n'abandi bantu bababwira ati sambura igihugu c'u Burundi vemenga bari kuri programme gushika umunsi je ndabura ikintu cumya insiguro y'igituma bari kwakora ivyo bari kwakora umunsi nico nashaka kuvuga murakoze murakoze namwe no kubahiriza umwanya sinzi ukurikira Alice ukurikira ndabona Bonfils na mabano bamanutse ngira ngo Mutaga ntiwakurikira niba ariko atwuma kugura kamiko kiwe sinzi ko ari kibazo canka intererano Mutaga ari mwaba muriko muratwuma mwo kugura mikro mungashikiriza ico mwari mwifuza gushikiriza ndabona nawe nyene ngira ngo atari hafi ukurikira ni Arma Biregeya yaba ariko atwumva Arma Biregeya ni mwaba muriko muratwumva mwo kugura mikro yanyu kumurengera barafise ikibazo ca connection ngira twoba turakira ukurikira abandi mbona twari twamaze kuduza ego hariho abamaze kuduga batari bake Andris Pavlov ni wakurikira ni aba ariko atwumva nawe yo kugura kamikro kiwe akashikiriza iciyumviro ciwe ego ndabona ariko arandira ndabaramukije nibaza ko mwoba munyumva ego turabumva icambere jewe nagira mbanze kunamira gose no gushimira uyu mushinga ntahe yubahutse kuvuga ko dufise Burundi abantu batacuba uko kuvuga abantu bose bahundagaye ni ikintu gikomeye hanyuma jewe nagira ntumirira abarundi urashobora gusanga turiko turavuga ngo umukuru w'igihugu yaramwishuye mugabo benshi peut-être batarumviriza ivyo yavuze ibintu yavuze ni ibintu tutaremo zihanze igihugu c'u Burundi aho ntitwovuga ivyo kunyuruza abantu ivyo kugira amabuke misere umushinga naye Pacifique yabigarutseko aho ntitwovuga ivyo amaconfidentiel umuntu agira ati mfungira uryagira n'ibindi sino bigarukako na partagije link ngaho umuntu aho jewe navyumvirije azoshe kuri YouTube utaravyumviriza vyumviriza n'uwifuza gukiza Burundi nibaza ko ngaho yo hakura ikigo yavuze bimwe bavuga ngo tout sauf rien ica kabiri biramaramaje kumva kwishura ibitutsi umuntu yakubariye bikakunanira umuntu yagize ati nta gitoro tubonye hakugira uti ngikijya kirahari canke catevye tenyenya ugaca umwishura ibitutsi uti ntiwarongoye uti urimbura kimazi n'ibindi cyane bivuzwe n'umukuru w'igihugu bikaba kamaramaza kuruta mugabo urumva mumbabariye nocishamwe ubushinga naye Pacifique yavuze intumwa Paul aho twovuga umukuru w'ubukirisu Yezu Kristo nta mugore tuzi yigeze Darayirama Mere Teresi Dokarikita n'abandi ivyo umuntu ko arongora canke atarongora ni n'amahitamwo yiwe ikindi kintu novuga ni ikintu usomye hano muri commentaire nagize no kibaza hamwe hogira uwo kigirira inyishu yo kidufasha abantu benshi bagwanira agateka ka muntu barahunze umuntu rero nabonye yibaza ati none Gabriel Rufyiri na Faustin Ndikumana aparama bakunda gukosora ubutegetsi boba bakingiwe nande bigenda gutego ntibabe bariye kete naho wumva ko verbalement babataki imbere y'icanyuma nagomba kubaza nagomba kuvuga ko hari umuntu hano akunda kuvuga kuri Twitter akunda kuvuga amabanga nagomba mbwira abarundi ko bomenya ko ari umuntu yitwe Mwitukura akunda gose kuvuga amabanga ibindi yavuze by'ubuzima bwiwe privé sino bijamo no babaye nkawe nyene mugabo yaravuze ko 2015 ntuzenya uyu Neva yari mu bantu bari bashigikiye ikiringo ca gatatu nako bashigwanyije urumva kugenda kagahindukira bya bindi by'ububuzi byatuka umuntu ati 2015 nibo batugezeyo avuga ko yari mu bantu bagwanye ikiringo ca gatatu mbere ko yatabawe nuko Bunyoni yamujanye gusaba ikigongwe
kwa generale uriya wo mu Kamenge. Ikintu ca nyuma nagomba kuvuga munyemerere umuntu tube tumushimira agihari canka kivyumva jewe nagira gose nuname nshimire gose osi uyu mufasoni yitwa Irari Nibizi naho bitajanye n'intuze n'akanyuma nshishijemo atwaye kugira ngo twese turamwibuka ko yaharaniye gose kisata c'indero mu minsi yahera. Murakoze gose. Murakoze namwe kumburengira urutonde rwahindutse Alice sinzi ukurikira mu bo wadugengera two kwakira Reino ego ni wakurikira Reino nimba muri ko muratwumva mwiriwe ego mwiriwe cyane ndabumva ndabaramukije mwese Alice Jiberi Pacifique Elali n'abandi bose turi kumwe ngaha je nagira nshikirize kuri ibi Ndayishimiye aho hageze ko asigaye yatuka abantu bavuga ibitagenda neza. Ndabereke ukuntu yagiye arevuriwa yatanguye avuga ngo ingorane z'u Burundi sinzi ko muvyibuka agitangura gutwara ubutegetsi haratanguye igihe yatangura kuvuga ati abantu bose bahunze ni batahe dutangura ibintu bishasha akanavuga yuko atari mwiragi rya nkuru nziza sinzi ko muvyibuka bitangura funga imbonera kure bitangura dayere n'abakoroni kujya bita bamukura kw'ibihano araryoherwa cyane aranagira recensement y'abashomeri sinzi ko muvyibuka avuga ati abajene ngira ndaba hari urukuntu bangana hamadukreye ama projet ya payeje abikubitamwe amahera menshi imbonera kure baraziha amahera yo kugira projet zabo bisa nko kumenga ariko arahuma amaso abantu baramera plus ou moins nk'abaronsi cizere hama biratangura gusohoka gatoyi yuko batanze 20 tonnes z'umuceri muri Guinée Equatoriale. Izo 20 tonnes zari zatanzwe je pense n'abashinwa canke abayapani. Naho nyene baramera nk'ababifuse haravugwa impuzu zizimvye umugore wiwe yamari ko aragura igitoro kiratangura kubura neva ico gihe ibitagenda byose neza yavuga ati jewe bantwariye n'aba bantu abo bantu yari babunyoni bagifyoti. Okay aramufunga igitoro aracifatira mu ntoki naco nyene kibandanya kubura ikigeze kiboneka byose byagumye bigenda nabi idolari yagumye iduga mu Burundi sinzi ko muvyibuka ryavuye kuri 2000 ubu rigeze kuri 7000 combien donc ryagujijwe na gatatu fois 3,5 ni perte idasanzwe cyane. Okay arafunga bunyoni arekarta ndakugarika arazana histoire z'ibinogo byo mu Kirundo ngo bizomwinjiriza amashifra atabaho ku isi ngo 50,000 milliards de dollars aho twarumva yuko ariko harura kunza haba zokura muri Kongo kuko mu mutwe wiwe yaharura ko azotsinda ijya ntambara ko azoca yiganzira Sud Kivu na Nord Kivu d'ailleurs kuko yari yarungitse abasirikare imushaki yavuga ati ibi binogo ni gwanje kandi ndabiharura nawe kuko nta kuntu vyumvikana ko 50,000 milliards de dollars zari kuva muri kajya kanogo yatwere ikibazo ba Isdasi Pacifique na Irari donc abatumire banyu none ko tubona neza yuko ata solution afise kuko iyo abayifise ari kuca agenda kemvanta ikindi kinogo gishasha canke akatugira iyindi ntambara atanguje ahandi hantu canke iyindi somari nshasha aronse omwe abamilitaire bahembwe ubu twabibonye ko ata solution ihari. Mwebwe ku bwanyu nk'abantu bakurikira ubuzima bw'igihugu kuva kera Israel wo wabonye abapresident benshi cane gose umujournaliste ari ngaha kuva depo mwotubwira ukuntu mubona bizomuhindukirira yego nuko murakoze cyane Reynold Butari reka tugaruke kubatumire ngira twohera ku mufasoni Erari mukishura Esdras murakurikira hanyuma Pacifique imbere yuko twakira umugwi ugira kabiri wababaza canke bunganira abatumire. Erari nibizi sinzi ko muri ko muranyumva ko muri hafi ariko ngira nimba Erari atari hafi ngira ego Esdras mwotangura kwishura. Urakoze cyane mu kwishura hari havuzwe byinshi inge ntangurire kuri ibi bya nyuma bivuzwe ubu nyene ngo mbega ngo bigiye kugenda gute
icyo nagomba kuvuga cya mbere coco genda umenyesha amakuru sifise vraiment ubuhinga bwo kumenya kazoza ariko ngomvye kundiyumvira jewe ngomba kuraba nkurikije ivyonzi nivyo mbona n'ingene systeme vyubatse n'ingene bimeze je mvuga yuko hari ikibazo gikomeye kubera si ukuvuga yuko ivyo vy'ubutare ari vya nyuma tuzokumva bizokiza Uburundi ejo hazoza ikindi kubera twaharaje ivyo burimye hari twaramaze igihe tuvuga ivyo burimye avugwa cyane ivyo burimye haravuga ubworozi bw'inkwavu n'ibindi chaque fois ukumva ukamengo niwo muti ugiye gutuma abanyagihugu boroherwa baravuze ivy'amavoka ku exporta amavoka ndibaza ko basanze yuko ari programme kugira ngo izotangura ifate inumbero izofata imyaka igera kuri 10 mu miseze baravuze ivyo igari ya moshi izotwara ngo barashizeho ibuye rya mbere rya gari ya moshi izoja Dar es Salaam ikazicitwara nickel bazoca bimba bavuga ngo ni ibintu vya vuba ni projet izomara imyaka 10 itaratangura donc urumva ibintu byose n'ibintu kugira ngo gusaba bahe ikizera abarundi baguma abantu bagume bahoze ntihagire ingorane abantu batahure ko ibintu bizomera neza mu misi ya izoza none bigiye kumera gute iyo uvuganye n'abantu mu Burundi ico ubona cya mbere nuko hari ukwihebura abajene abantu bakiri bato benshi ico biyumvira mu mutwe no kugenda ariko iyo ndiko ndavuga abantu bakiri bato benshi n'abari Bujumbura kubera ifo gutandukanya hariho abajene babagenzi b'umukuru w'igihugu abo nabo ni bandi benshi ni babandi usanga bayoboka bari mu nzego z'umugambwe ni kuvuga mu mbonera kure bari mu makoperative usanga ari abo nyene ni nabo bafashwa ni nabo baronka amahera ya peage ni baronka amatongo y'ukurima nibo bagira iki kubera ni systeme ni ibintu bikorerwa mu nzego z'umugambwe abo rero baca batwoblija kunegosia nabo twasenyene icya kabiri fo gufata yuko CNDD-FDD umugambwe ushobora kuja mu biganiro oya ni ugutsinda habaye ingorane indani bazihereza ni mu ngumu bigenda rero jewe vraiment kubesha sinovuga ngo ndafise icyizere kinini simbona ingene
bamera nk'abakonibe abantu bafite umugambi uyuhe ariko inyishu iri mu kintu Leonidas Hatungimana yatubwiye mu kindi kiganiro ngaha. Leonidas Hatungimana yatubwiye ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza ku buryo mbere yanakekwa mu bo bashatse gutembagaza ubutegetsi ko yabaye muri ijya muvuma yo kwa 13 Rusama 2015. Ivyo ntavyo nzi, ico ntaco nzi. Niyo nganiriye n'abaniyo mbara umuntu ababajije sindumva bavuga ko Evariste Ndayishimiye bari basangiye kijya gice cyujya munsi mugabo mu vy'imbere ico nico abagenerali bo muri CNDD-FDD baranditse kete mu kwezi kwa11 muri 2014 bajyandikira Petero Nkurunziza. Ikete ngo bakunze kuvuga ngo ryamubirishije icuya kuko ibyari bihangange hafi byose afise byahoze bigwaniye uretse Bunyoni na Adolphe Nshimirimana. Ubundi abagenerali nka bose barimo, niyo mbare ntarimo mu basinye iryo kete kuko we yaserukira Burundi Nairobi, mugabo ibihangange byose bafise byari byasinye ku buryo bagira bati barariraguye. Umukuru w'igihugu ntibarondeye kuvuga nyene batumbereye gose ngo ntuze witoze, mugabo yarumva ko ari byo ibiteye bija bacamusaba kwikura ko Bunyoni na Adolphe muri bikingere byaciye bigenda muri ico gihe arabakura atabakuye. Abamwe mu bamwandikiye nabagerageza kubaha ibiti byo kubanumya ibintu byabandanije ko twayibonye, ariko ku mutwe w'abasinye ico gihe mu batanguye gusinya iryo kete Evariste Ndayishimiye ari mu bambere basinye iryo kete yandikiwe Nkurunziza ico gihe. Rero bariko baravuga bati nawe yarabirimwo, ntawo bideha ko nawe nyene yari mu bashavuye muri iyo myaka, ko nawe nyene yari mu bavuga ko ibintu bikwiye guhinduka, naho muri kino gihe ariko aravuga womengo si wa wundi w'ico gihe. Rero ariko aratuka Faustin Ndikumana, urumvamwo ko umuntu agira ati wewe uri kumutuka ivyo nawe wabona co kimwe nawe. Hanyuma kuba kiyabaza ati mbega none niko yereka Faustin Ndikumana na Gabriel Rufyiri bo bari mu gihugu, ariko kandi abandi ho mashirahamwe yigenga bo bari hanze. Nibaza ko nka Parseme iri mu mashirahamwe ni kuva igihe batanguye kurondera guheza nka CNL ya Gatongwasa, nagize nti mu bintu bisigaye nk'ibimenyetso by'umwidegemvyo mu Burundi bishobora kwitegurira gutegwa mu mezi cyangwa imyaka iri imbere ni ikinyamakuru Iwacu be na Parseme. Nivyo niteze ko bishobora gukurikira mu guheraheza ibintu byose bijyanye n'umwidegemvyo w'abarundi. Kuba barayiretse Parseme nuko bagize bati abaduhanze cyane ni bariya bandi, ariko dusigaze dukeyi twerekana ko tutafuse gose societe civile mu Burundi. Sukuvuga ko ivyo yavuga babikunda, eko mfata ko biri toléré, byasa n'ibiri toléré. Bagira batuyu byose nta Faustin azohamagara abantu kugira imyerekano, nta Faustin hari ivyo bibaza ati uyu ntiyo kubahuka ibi nibi bati rero uyo kwavuga ivyo bya governance gusa reka tube turamuretse. Mugabo urabona ko byageze ahantu bavuga bati ntishoboye kwihanganira nawe nyene ivyo avuga, kuko umukuru w'igihugu yumvise umengo niwe ashikiriwe. Esdras yabisiguye neza. Ku kibazo cyo kwa Reynolds numva Esdras yakishuye sino kigaruka ko nta womenye iyo bitera bija, ariko impera n'imperuka hazoba habi y'intwari itagira inyishu. Ibihugu byose ko turabona uko bigenda, amaherezo aba mabi cyane y'abanyagihugu ubanumije ukababuza kuvuga, ukongera ukababuza kuronka ivyo bategerezwa kuronka. Murakoze cyane Pacifique. Nazwe mudutunge turacyagerageza gusura gutora umutumira agira gatatu Erari Nibizi, ariko mu kurindira duza aja mu biki hano hantu. Hari aho atera inkuru yibaza ngo nizo gusina, ariko nibaza ko bishobora kuzomuhindukirira. Nimba amafaranga bayamuhata yakeneye ayaduza kubera iki? Nimba bayamuhata yakeneye
aca yashira hehe umwaka uheze ni kwiki bamwongera yandi kandi atigeze ayakoresha ayo bamuhaye mu mwaka ubu havuye. Ibi ni ibibazo bikomeye no gushinyagurira abantu, nayo ubundi bwo twese turazi ko umukuru w'igihugu adasuma, hano umukuru w'igihugu ko tumuha ibimubeshaho byose, nta na kimwe umukuru w'igihugu mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe akoresha amafaranga yiwe, nta na kimwe umushahara wiwe nta na hamwe ukora, yaba kwivuza, yaba kwambara, yaba kwiyunguruza, yaba telefone, yaba amazi n'amatara akoresha, yaba umwana wiwe agwaye, umwana wiwe kumusomesha, umwana wiwe kumurungika hanze, nta kintu na kimwe mu buzima bw'umukuru w'igihugu bijyanye no kubaho be n'umuryango wiwe gikoreshwa amafaranga yiwe. Yaje kutuyagira ngo wiwe ngo n'amafaranga y'ivyo arima, ngo ni ibintu vyiwe arima. None ijya intendance tuyimuhera iki? Ibintu biduga kubera iki buri mwanya bijyanye no kumubeshaho? Aho yitegure ko burya ingoma ntizamaho, yitegure ko ingoma yiwe izohera kandi hazobaho igihe ibyo n'ivyo bintu abibazwa. Sinzi n'igituma batanabibona kuko nta mwanya munini uhaciye Bunyoni ari gihangange yigira ibyo agomba, ariko we nyene arabona ingene n'intwari idahindutse, wabonye Nyoni nyene yagowe, ibyo yari afise byose babimunyaze, bo nyene ya ntwaro nyene yari arimwo. Rero Ndayishimiye sinzi igituma atanabona ati buriya ntibinasaba ko n'intwaro zihinduka, bishobora gukorwa ari na CNDD-FDD itwara, ejo ubutegetsi bushobora gufatwa n'umwansi wiwe wo mu butegetsi nyene azomwishuza bino bintu byose, akamubaza wewe wavuga yuko udasoma none twaguha amafaranga yo gukoza iki, wayajyanye wayashyize ahandi, ukumva ngo ariko akora kugira ngo niyava mu butegetsi ngo umwana wiwe ntaza buri cyajya, ngo ntaza buri ingene ngo amubeshaho. Ariko mwibuke ko amategeko bishiriyeho ari amategeko avuga ko niyo bavuye ku butegetsi ivyo bakenera byose n'abana babo byose bigomba bifashwe n'igihugu. Ugiye ukaraba rya tegeko ryo kwa Nkurunziza yishiriyeho, ariko aravuga ingene umukuru uvuye ku butegetsi bamufata iyo yari yaratowe n'abanyagihugu. Nta kintu na kimwe kwa Nkurunziza, nta kintu na kimwe, naho nyene igihugu kitarihira abana biwe n'umuryango wiwe. No kuvuga ko naho Ndayishimiye atazoba kiri umukuru w'igihugu, nimba atazoba yahanywe, ibimubeshaho cyangwa ibeshaho umuryango wiwe bizoguma birihwa n'igihugu. Reba hari imvugo ziwe z'agashinyaguro zibabaje gose. Faustin Ndikumana yari yavuze ati abo abantu b'abategetsi bavuga ko bafise imirima, bakavuga ko aribo barimyi ba mbere, bagakoresha amafaranga y'igihugu. Abakozi b'igihugu nk'abajejwe za DPA n'ibindi nibajejwe cyane imirima yabo kurusha n'iy'abanyagihugu. Essence bakoresha ikora mu mirima yabo bategetsi, imiduga bakoresheje ikora mu mirima yabo bategetsi. Ndayishimiye ntiyabibeshuje, we yavuze ati none mwari muzi yuko DPA yajejwe iki? Akaca gusa yamubeshera avuga ngo yavuze ngo DPA ngo yagize ikosa ryo kujya kuraba imirima y'abanyagihugu. Ntabwo Faustin yavuze imirima y'abanyagihugu, yavuze imirima y'abategetsi. Ndayishimiye bavuga ati ahubwo yavuze jewe nije yatutse ngo ndishima ngo ndumurimyi ngo adasanzwe. Rero ahantu umugani wa Sharanga bati bari déconnecté, ku bwanje mbona ari déconnecté nyene, bimwerekeye aca byitirira ko bifiswe n'abarundi bose kandi biba ari vyerekeye we wenyene n'umuryango wiwe. Sinzi ko hariho ikindi kibazo gikomeye, kuko kenshi ibyagiye birabazwa byaba binameze nk'ivyiyumviro bariko baraterera kandi byaba bifashe. Harimo wagize ati kujya uku kutukana bimeze nk'umuvyeyi aba adafise inyishu ku bibazo vy'abana biwe, akatatangura kubajyagumba. Bamubwira bati burya nta mafaranga y'ishure, abantu urariha amafaranga y'ishure, akaca bazivya. Ariko mu yindi myanya we yarakeneye kubatera inkuru za Arsenal, inkuru z'imipira. Nivyo turiko turabona abatwara Burundi uyu munsi, ubona bakora ibintu byo gusamaza abantu gusa, ntabwo ubona bari by'ukuri mu kwishura ibibazo nyamukuru by'abanyagihugu. Sinzi ko ari akabazo mwe muba mwafashe mubona gakomeye, noba ntavuze ko akabazo babajije kumbure nako mu gice kigiye gukurikira kucyo mubona cyokorwa kabajijwe mwese bagumye bakagaruka ko abatari bakingira mu kanya nimba mwari murangije kwishura twoca tugira ko nk'umujyi w'igisahira kucyokorwa. Jiberi umudiye gatoya ngira ngo imbere ko na Pacifique arangiza
mu buhinga bw'ivyuma ariko batwereka ko hariho umunywanyi yagumye asaba ijambo ko tutomwibagira. Sinzi ngira ngo ko yogira intererano yo Pacifique acabandanya akacarangiza. Ni Teddy Mazina, ndabona ko mu buhinga bw'ivyuma bamudugije bariko baratubwira ko yasavye ijambo. Teddy Mazina ngira ngo umubaza akabazo canyu mukagira iyo intererano yanyu n'ingoga kugira ngo Pacifique acatera asozera. Oui, mwiriwe mwese. Nagomba juste kubanza kuremesha Faustin muga n'abandi bose bagiye bavugwa nabi ba Pacifique n'abandi siyo wa mbere. Mugabo nagomba kubaremesha mvuga nti iyi ni technique ya ntuzi. Ni technique bita character killing. Character killing n'abantu batangura kukuvuga nabi. Sinzi ko muyibuka byatanguye kera tukiri muri za 2015 17 bataka Pacifique personnellement, bataka abantu directement muri bukabadutuka, bamwe ko bacitse abanyarwanda, abandi ngo nibi, abandi ngo ni nkora amaraso. N'amatekinike ari akoreshwa muri renseignement no muri politique kugira ngo n'abanyagihugu batangure kwibaza ibibazo ku muntu yarasanzwe ariko abaza ukuri cyangwa asaba demokrasi cyangwa asaba transparence cyangwa asaba abaza ibibazo bihanze igihugu. So ni technique isanzwe diversion murabona waya tubimaze ko ariko mugiza kumenya yuko ariko aratwibagiza ikibazo cy'igitoro, ariko atwibagiza ikibazo cya economy, ariko atwibagiza ikibazo cya corruption, ikibazo cy'amatara, ibibazo bihanze Burundi, ikibazo cy'intambara ziri muri Kongo abasirikare bagenda bakicwa, ikibazo cy'amafaranga anyuruzwa abantu barebera, ikibazo cy'uko n'ubu niyo muravye Jesse Nkunda nafashe icyemezo yuko president ntanyenteresa kubera ivyo yivugira birivugira vyo nyine ntibikenewe nuko tumugarukako ivyo akora cyangwa ukuntu yigenza birivugira ntibikenewe nuko tumuta ku mwanya. Ariko ni technique ya documentation muravye muri no misi mikeya hari amakonte menshi yagiye yataka Faustin nkuko arandi yatase Pacifique nkuko arazo kwataka bataka Mutamba Munimpa bamutuka Kigwaye, bataka Bamagi, bataka twese batwataka na bamuhuzi n'abandi bose. So ni technique y'ugusamaza kugira ngo abantu bibagire baje mu bindi bintu bitagira ishingiro. Ikibazo cy'ubu nuko bikorwa n'umukuru w'igihugu, ubundi byahora bikorwa na enseignement na ya ma equipe yabaye créé na Nyamitwe à l'époque tukiri muri za 2015 tukiri ko bakiri ko barayoragura abantu mwibarabara bakreya ama equipe baya formé Gitega y'aba jeune bajejwe kwataka personnellement abantu. Donc babyita character killing, ni technique yo muri renseignement iri international, barakwicira bakakuvugira umugore, bakakuvugira ubuzima, bakavuga aho wize, bakavuga ko wivye ikaramu kandi bakubishira ubisanzwe. So kuri Faustin ni bisanzwe, icyantangaje nuko batatanguye kumwarusera mbere. Nivyo nariko ndavugana n'uwundi mugenzi mvuga ntabwo birabarantangaje bari baratevye mugabo nareme kandi yicunge kandi nta burenganzira bafite bwo kumugirira nabi, babimenye yuko kizira kikaziririzwa. Faustin nta kintu kibi yakoze atari guhanura. Nibaza ko na organisation irimo changement de mentalité no gufasha abantu guca ubwenge. Icyo asaba nuko hoba gestion, hoba programme, hoba transparence, hoba ibintu bigenda neza. Donc nibareke kwiteza utunyoni cyangwa batangura kurondera amakosa hatari, bakore icyo bajejwe. Di responsabilité yabo ko bafise igihugu, naho bamwe tutemeranije nabo tukavuga tuti bon twe turakinjuye kubera ubuzima bwacu buri andanje, mugabo bamenye yuko ataburenganzira bwo gutoteza umuntu bamuhora ubusa. Donc nagomba kugarukira kuri icyo ariko ntibabasamaze. Ngarukiye ngaho kugira abandi bashobore kubandanya. Murakoze cyane Teddy Mazina. Tugiye kuja mu gice cya gatatu cya kino kiganiro ari naco gica gisoza ku cyokorwa wo gikora, icyo abatumire bibaza cyokorwa, icyo bashobora guhanura umukuru w'igihugu, abamukikije, kumbe n'abandi bashobora gufasha kugira ngo yaba mu muco w'ikirundi yaba mu bijanye n'ivyoza nk'inyishu mu gihugu ntidusubire kuza turumva amajambo y'ibitutsi mu gihe twiteze inyishu ku gihugu. Reka duhere kuri Erari Nibizi, mwebwe mubona aho bigeze hoko gwiki kigakorwa nande?
ngira irari nibizi nariko sinzi ko muriko muranyumva irari nibizi ijwi ryari rije ndabumva ego muduge kwijambo koze aho bigeze igikorwa nyamukuru cokogwa n'umukuru w'igihugu na leta yiwe hamwe n'abamwegereye kuko turabona leta umugambi uri ku butegetsi abamushigikiye turasavye yuko bomufasha akishura ibibazo ntavyo nsubiramwo nibijye nyene bijye bimubabaza hajya dufyonda akababara nagende yishure bijye ibibazo kubera nimba abaharanira agateka kazina muntu bavuga nimba abanyagihugu batabaza nukubera ababa batanze umwango binjiriramo mu kugara abaharanira agateka kazina muntu ntubacinyiza uratanga inyishu ku bibazo bagize kandi umuntu ndategerezwa iyo umuntu aheraniwe erega rishuza erega tunzwe n'amakori y'abanyagihugu erega tunzwe n'umwizero w'abanyagihugu rero kije kibanza bamuhaye arafise ibyo yishura il est redevable rero yemere ko bamwishuza ijoro umurango kugira rero ntibamwishuze nari ideni iryo deni ni bimwe ni bwa burenganzira ni narya tegeko ahabwa nibwirizwa shingiro nakore ivyo ajejwe ico ni cambere ica kabiri yibuka akamaro k'abaharanira agateka kazina muntu CNDD-FDD n'abategetsi yagiye irashiraho niho bari harya y'abaharanira agateka kazina muntu batavuga bati turarushe n'intambara mwabantu muri ko murashamirana nimuze muje mu biganiro iyo abaharanira agateka kazina muntu bakavugira hejuru bati ingorane z'igihugu zihari ntizishobora guhezwa n'ibigwanisho ntavyo muzoshobora ibiganiro vyabaye kubera hari abaharanira agateka kazina muntu bavuze amaso ndasubira guseseka abo rero arakumbura biyegeretse mu kubiyegereza ntaca azobaha ngo bumve ntazobatuka ngo bumve ntazobaha igiturire ngo bumve abaharanira agateka kazina muntu nta nico bamurondera ko bijya bibanza barabishikiriye kandi barabivuye ko nkawe kumbure ariko ico abaharanira agateka kazina muntu bamusaba nanje ndimo nukwibuka akamaro kabo nukwibuka ko ari kubo batabara igihugu nukwibuka yuko ari bo bakebura bamubwira ijambo atamunyagihugu uwo ari we wese cyo kumubwira ikindi naco amenye ko ivyo nabikora yubahirije ibwirijwa shingiro yubahirije n'amategeko mpuzamakungu yashize ku igikumu kubera ivyo yaronse hajya iyo ugiye mu gihugu gutwara igihugu uri nka samuragwa ubasamuragwa y'ibiryoshe n'ibibishe l'actif et le passif yemere ko mu bintu yiyemeje mu gushikira igihugu yiyemeje kubahiriza ibwirizwa shingiro kubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu c'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu yakomokako urumva rero rya tegeko ry'igihumbi n'amajana 998 tariki 9 z'ukwicumi rihamagara uwo ari we wese umunyagihugu yaba mwishira hamwe canke yakorana n'abandi guharanira agateka kazina muntu gukingira abaharanira agateka kazina muntu iryo rero aryubahirize kuko azi neza ko ibwirizwa shingiro yamari akoresha mu kurahira canke mu gufata ingingo abakingire kubera nibo bakingira igihugu kubera nibo batanga ubuzima bwabo n'umwanya wabo kugira bakingira igihugu batarindiriye impembo bahembwa abakingire kuko n'uburenganzira bwabo mugabo n'itegeko kuri we ikindi naco nuko yomenya neza yuko uko kuri tumubwira umunsi atazoronka bamubwiza ukuri bazokoresha inguvu ivyo rero turamusavye kuko nabo nyene n'abamwegereye canke nabo n'abari imbere yiwe arazi yuko bahava bagahindukira abaharanira agateka kazina muntu iyo vyose vyabuze ivya politike vyabuze ivy'intambara vyabuze abaharanira agateka kazina muntu niyo baheza ngo bahindukire gutabaza nibamusigwa musango rero nk'abatabazi nk'abamubwiza ukuri akumbura bubahirize kandi mu kububahiriza nigurura ibiganiro naganire n'abatinya naganire nabo bakundana nabo atinya kuko sinovuga ngo abo yanka kuri w'igihugu nta burenganzira afise kuko anka umuntu mu gihugu atwara kirazira abahemukiye igihugu nta nkunzi nta mwansi yemera ganire n'abarundi bamubwiza ukuri yongera afate ingingo yo gukora ukura kurikije mu kuri kandi yongera ashireho
ingingo zikingira abaharanira agateka kazina muntu erega barakeneye gukingirwa ejo yabivuze bwa kuregura ngo Faustin afise ngo mukingira bangana gutya mugabo amenye ko wenyene ari wategereza gusunika inzego n'amategeko biharanira agateka kazina muntu kugira ngo uharanira agateka kazina muntu akore yidegembye ahindure rero n'imvugo kugira ngo n'abarundi babone guhindura n'inyifato icya kabiri cyokorwa n'ico baharanira agateka kazina muntu ico no basaba nuko borema bakaremeshanya bakunga ubumwe bakarabana bagatabaranya hama bakitunganya mu bibaraba kugira ngo bamenye guhangana n'ivyo bibazo bariko barabona abandi n'abanyagihugu umunyagihugu w'u Burundi ibintu biriko biraba birakuraba nawe wenyene fati ya mbere kugira ngo wishuze iyo y'amakori yawe aja iyo bya bintu ya confiance wa mwizero mwashire mu bategetsi yuja mu wishuze namwebwe nimuje mu baharanira agateka kazina muntu mwongere mukingire aba bantu baharanira agateka kazina muntu ejo mu gatondo mukabona umuntu aje gutera nkuko mwama mubikora nkuko mwabidukoreye nkuko mwabikoreye n'abandi na Faustin ntiyagira umukorako murazi ko hari gihe cinshi mwaserutse muzi neza ko hariho uharanira agateka kazina muntu agira ategwe mukamutabariza emera mutabarize uharanira agateka kazina muntu emera namwe mutabarize n'abandi namwe mwinjire mu gubo baharanira agateka kazina muntu niho namwe muzotabagwa kuko ico udashaka ko bagukorera ntugikorere uwundi murakoze rero niryo jambo nosigira abariko baratwumviriza ego murakoze namwe ariko mugume ku murongo ngira turaza gusezeranira rimwe Ezras Ndikumana namwe mubonaho ko gikorwa nande jewe sinzi vraiment nyabara kubera ko umenyesha amakuru yo gukurikirana iminsi yose biba mu gihugu birangora kubona icokorwa neza n'ico gira kubera si hariho discours iri optimiste jewe ntazi kugira nkurikije biriko biraba ingenda guha karorero muriko turiko turavuga ngo abo mubarira bari mu Burundi ni bande uretse abo bakenya bashobora kuvuga no musi mu Burundi nta numwe avuga ndabibutse yuko abantu bamaze imyaka 3 atabitoro biriho abantu kenshi bagenda n'amaguru kubera bidashoboka uko bagenda yuko ibiciro byaguje na 3 na 4 muri vyinshi abantu batagishobora gufungura 2-3 ku munsi ndabibutse ni vyinshi byatitutse abantu baburi sukari baburiki ariko muzokumve nta numwe avuga amaradiyo navuga kubera abantu batewe ubwoba none umuntu yacha avuga ngo iki ngo ubutungane bubafashe inge ndabibutse ubutungane nabwo bwo mu Burundi ibintu byabaye muri iyi minsi kwa mundwi iheze Igitega hariho abana ngo bafashe baturira inzu y'ishuri barimwo hariho abafashwe simvuze ko aribo babigize cyangwa batabigize procureur asinya ko babafata barabafunga bafunzwe chambre de conseil no kuvuga n'urwego rwo muri rw'abacamanza rushinzwe kwiga yuko umuntu aguma afunzwe cyangwa arekugwa akazoburanywa ari hanze rwatanguye inama ngo haza umushikiranganje hari abavuze ko ari umushikiranganje w'amashuri abandi ngo yari umushikiranganje w'ubutungane naho yo bari ubutungane acaraza ahagarika chambre de conseil acatanga itegeko yuko ngo abo bana bari kugwa ngo basubire ku ishuri naciye mvuga nandika kuri X yuko n'umwansi w'Uburundi yagomba kwerekana yuko ubutungane butigenga yari kugira ivyo nyene rero kubona kubera